ubu ingere tugiye gukora nuko ubushikiranganje bwose buzoba bufise igisata cabwo mu ntara, kandi ajya amahera bije amahera yahora akora ku mwaka, intara yose ubushikiranganje bwose buzoba bwerekana amahera azokora mu ntara. Muri ivyo bisata biri mu ntara navyo nyene ari direction provinciale izoba ifise ama departement muri yo, kugira ngo turabe yuko ubushikiranganje bwose bwerekana ico bwakoze ku mwaka mu ntara iyo ariyo yose. Murumva yuko ubu bijaje n'intwaro bigira bihinduke. Umuhini mushasha utera amabavu ndabizi, ariko turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma twigiriye inama dusanga abarundi bamaze kugira urunani, twabirabiye ku matora ingene yagenze. Bamaze kugira urunani baba babona kumwe imigambi y'iterambere. Duca dusanga rero abashinga amateka batowe barashobora kuba kirumara mu ntara, kuko twabonye yuko abashinga amateka zoca tubagira nka komite ijejwe iterambere mu ntara, babona ibintu ingene bimeze gutyo niho bazomenya ko ubushikiranganje ataco buriko burakora cyangwa buriko burakora. Hamwe bahora babaza ubushikiranganje umenga bavyumva mu kirere, bazoba babona umwe wese iwabo ingene biriko biragenda mu ntara yabo. Ubu rero nta numwe agiye kwicara, twese turi kumwe birashoboka. Twarabonye yuko Uburundi butegereza kuronka amahera. Muze murabe no mu miryango iwanyu, ata kintu ushoye inyuma y'umuryango ushore ntushobora gutera imbere, ntushobora kubaka inzu y'amabati, ntushobora gukora ikintu na kimwe, ntugura n'impuzu, ni mpaka ushore inyuma y'umuryango. N'Uburundi ntibushobora gutera imbere budashoye inyuma y'Uburundi. Intara ntishobora gutera imbere idashoye ikintu inyuma y'intara. Twararavye dusanga itunga Uburundi dufise ni ryinshi. Mfatire ku butare. Ubutare ni umurima w'igihugu weze, ariko nimwiyumvire gusonzana umurima weze. N'abahora bimba ubutare babwimba batwara, ntabazana ifaranga na rimwe, bagahezayo. Naho b'Abarundi amahera baratwara, ntubona iyo bayashize. Nuvuga dufise umurima abantu bisoromera bigira kujya kubikona ngo inkware zisezerana mu masesa yawe ko ari ugusesa umwe wese atwara. Turabiraba turavuga tuti none dusonzane umurima weze. Nibaza yuko abahariya muri Cibitoke ya kera barazi uwo murima icarico. Nimwiyumvire rero gukenana umurima weze. Ubu rero nk'ubu twarafashe ingingo, turavuga tuti uwo murima ni uw'Abarundi, utegereza gusoromwa n'Abarundi. Ubu rero twarigiriye inama, mbere hamwe baza baramaze gutangura. Indongozi zije ubu ntizije kumwe abandi bahora. Aha ntihabuze uri kwaravuga ngo aho bukera ndabukura mu cibo, nagira ndabwire ko ananiwe ubwo nyene. Kuko ubu tugira dukore ku buryo abenegihugu ari bo koko barereka indongozi bazikoreshe. Nico twababwiye ko hariho urwego tugira tugire ruzoba rurimwo abenegihugu. Ni urwego rujejwe kurwanya igiturire, gusesagura itunga ry'igihugu n'akarengane. Ruzoba ruhurikiyemwo bose. Twaragize inama turaraba turabibona ko bishoboka. Igituma mu Burundi hari amahoro nukubera twagize za komite zihuriyemwo bose ziraba umutekano. Ntimurondere ngo umutekano wavuye hehe, wavuye muri zijya komite zihuriyemwo bose. None ubu no kugira ngo indongozi zacu zikore, tugire komite zihuriyemwo bose kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Nitwabikora ndazi yuko mugabo hariho uzoca avuga ngo je sinarinzi ko ari ivyo, ngo ndashikiriwe baciye bavyugara. Mubifate nka nkama, mwumve ko mutaje mumeze nka babandi bandi. Hariho ababanza kubaza ngo mbega ngo yahora rya hehe, ngo nanje ndarose. Ahabura amatari bamuhaye kurongora iyi ntara ya Bujumbura irimwo igisagara ngaha, aja atavuga ngo amaparcelle aramajahe ngo ntagure kurondera izi wanje. Umenye yuko hariko umuriro, kuko ari utangura kuvuga ngo barya amajahe nanje niho ngiye kurira. Buramatari w'iyi ntara ya Bujumbura, mbere weho mbenda gukebura ku kantu gatoya. Iyi ntara yagiye hamwe ari intara
yari Cibitoki, Bubanza, Bujumbura Rirare na Meri, intara zine. Aha rero ndakubwire muri iki gisagara ca Bujumbura abantu babeshejweho n'ubwenge. Nukuvuga buramatari mushasha aravye nabi, murashobora kumuzirikira muri iki gisagara akibagira Cibitoki, akibagira Bubanza, akaguma boheye ha mu gisagara. Mbenda bikumvisha hakiri kare. Aha urashobora kuzubona abandi bazohirondera buramatari bakamubura, umenye yuko uzobohejeje guhuba. Buramatari wubu ibiro biri ubishira mu modoka kugira ngo ugumuri mu makomine. Aya makomine 11, amakomine 11, urumva yuko ivyo ari byose mu ndwi zibiri, urumva ko atakomine nimwe butarajamo. Novuga cyo harura uti mu kwezi ikomine n'imiburi iburi nzoyigendera kabiri mu kwezi, kugira ngo hariya mu makomine bamenyere ubutegetsi bw'igihugu bushasha. Umuburamatari rero amenye ko muri iyi minsi ajejwe ibintu bidasanzwe. Buramatari ubwa mbere ni waserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Umukuru w'igihugu aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu gihugu. Buramatari agaserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Nukuvuga yuko buramatari aserukira umukuru w'igihugu mu ntara. Ntivyumvikana rero ingene mbafise ubuserukira mu ntara nkaza asanga bene gihugu bariko baranyitura jewe buramatari atavyazi hagiba wananiwe. Tari rero ubu vyumva. Buramatari rero uretse guserukira umukuru w'igihugu niwe ategereza guhuza ibikorwa byose bibera mu ntara. Ibikorwa byose bibera mu ntara niwe muhuza bikorwa wavyo, kuko abakorana ibisata bitandukanye. Hatabonetse rero umuhuza bikorwa bokora nabi. Aho twogira akarorero, igisata c'uburimyi kirashobora kwimbura vyinshi, bimbuye hagaca habura isoko. Iyo hariho ubutegetsi bw'igihugu buca buvuga buti twarose umwimbu mwinshi, reka tube turarondera ingene umwimbu uzoshoka. Buramatari rero ubimenye yuko ujejwe intwaro, uraba ko amategeko yubahirizwa, ujejwe kwereka inzira abene gihugu bofata kugira ngo baronke ubuzima bwiza.